Riniteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino mboneshakure yanyu ariyo yacu Shiramatsiko TV. Ni umwanya we yagezeko ariko aragarukwako cane irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru tugiye kubabwira, amakuru ahambaye ku mpinduka zikomeye cane zihejeje kuba mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye bamwe arababogoje, abandi abaha amabanga mashasha. Turaza kubabwira ku mpinduka zikomeye cane zihejeje kuba mu biro vy'umukuru w'igihugu, tuze no kubabwira ico bamwe n'abandi bariko baravuga kuri izi mpinduka. Muri ano makuru kandi turaza kunyarukira ku biriko biravugwa mu nama nshingamateka. Mu nama nshingamateka kuri ya nkuru twari twabahaye ku munsi w'ejo ku bijanye n'ukugene Mutama Giras Daniel Ndabirabe, umukuru w'inama nshingamateka, yoba afise agasho ku biro vy'inama nshingamateka. Kuri ubu ngubu ako gasho kabandanyije kuvugwako vyinshi cane, kandi abategetsi bamwe na bamwe batanguye kwikangura, barabona ivyo ako gasho nyine koba kari gasanzwe gakorerwamwo batazi. Muri ano makuru turaza kubabwira kw'ibara rikomeye cane ririko riravugwa kuri Mutama Giras Daniel Ndabirabe arongoye inama nshingamateka. Muri ano makuru kandi turaza kubabwira ku makuru hadahumuriza ariko aravugwa kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, aho tuza kubabwira umwihwezo ukomeye cane w'umwe mu gicocoro c'umugambwe CNDD-FDD akomeye muri uyu mugambwe kandi anegereye Perezida Evariste Ndayishimiye, aho yagize umwihwezo aha abarundi. Ni umwihwezo ukomeye cane, ariko uyu mwihwezo ukerekana ivyo bamwe mu CNDD-FDD ndetse n'abandi bategetsi bariko baragona kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, ibitagiye korohera Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihe yoba ari nako ashaka ikiringo ca kabiri, mu gihe n'ica mbere bivugwa yuko vyamunaniye gutwara igihugu c'u Burundi. Muri ano makuru turaza kurabira hamwe ivyo CNDD-FDD bariko baragona, ariko nanone tugendeye kuri uyu mwihwezo ukomeye cane w'umwe mu bicocoro vy'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Bo muri CNDD-FDD inzu yoba iriko irasha mu bihangange vy'ubutegetsi bw'u Burundi. Muri ano makuru turaza kubabwira vyinshi cane twajeje gutoza amasoko yacu. Batarafyonda kuri sabone canke se subscribe, wakoresha kano karyo gafyondako kugira ngo igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi uzuba mu bambere bashikirwa navyo. Reka tudatevye, mbere yuko tugaruka kuri za mpinduka zikomeye cane zihejeje kuba mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi, reka tubanze tugaruke kuri uyu mwihwezo nyine ku biriko biravugwa cane kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, ngo niwe mu perezida wa mbere yananiwe gusumba bose. Perezida Ndayishimiye Evariste yemeza ko ari we ncabwenge ya mbere yabayeho mu mateka ya CNDD-FDD no mu Burundi bwose. Mbega ukuri guhari nukwahe? Abashakashatsi bemeza ko Uburundi ari bwo butwawe n'umuperezida adashoboye gusumvya abandi bose, bamutanguriye ingingo ku yindi y'uyu mwihwezo. Uyu wagize umwihwezo mu bicocoro vy'umugambwe CNDD-FDD agira ati, mbega neva niwe ncabwenge CNDD-FDD yoba yaragize mu mateka yayo nk'uko yihayagiza? Ati hoho n'umwe mu baperezida b'incabwenge Burundi bwoba bwaragize? Aha aragira ati, abahinga na bamwe bo mu mateka no mu gateka kazina muntu bemeza ko Evariste Ndayishimiye ari mu baperezida badashoboye Uburundi bwoba bwaragize. Bakavuga ko nyine hamwe Ndayishimiye yosubira gutwara ikindi kiringo c'imyaka ndwi, Uburundi buzosenyuka burundu. Reka turabe bimwe mu vyamuranze byaranze ubutegetsi bwiwe kuva imyaka 6 iheze arongoye igihugu c'u Burundi. Uti n'ivyahuha vyarahuhutse kubw'umwihezo wa kimwe mu gihangange mu cocoro vy'umugambwe CNDD-FDD. Uti Ndayishimiye ntiyigeze yemera intege nke ziwe
kuva aho yatangurira gutwara Uburundi mu mwaka wa 2020 ati natwe twarumiwe ahubwo ho gukemura ibibazo bihanze abanyagihugu amakosa yayata kuri twebwe twese turi mu mugambwe CNDD FDD turi mu nama nshingamateka turi muri nkenguzamateka ndetse no mu basoda uti Ndayishimiye niwe mukuru w'igihugu yabesha abarundi twese aranaduhemukira ku rugero ruteye ubwoba kandi rukomeye tukaba tubayeho mu mwiheburo kubera we nimurabe bimwe mu binyoma bizokwandikwa Neva yagiye arabesha abarundi ico mwobanza kumenya ntabwo Uburundi bwemerewe guhabwa ingurane na Banki Mondiale bivanye nuko tutagifise ubushobozi bwo kuriha iyo ngurane ikindi kimaramaje cane kinateye isoni ngivyo vya binyoma kabutindi Neva yagiye arabesha twebwe akabesha abarundi bose icambere mu gukemura ikibazo cy'igitoro Ndayishimiye yabesha abarundi ko igitoro kiri i Dar es Salaam muri Tanzania ahubwo ikibuze ari imodoka zo kukizana ikivyunyura kandi akiyumvira leta yoba yarubatse ngaha isoko ry'igitoro abadashoboye kukigeza mu Burundi yongeye kubesha ko igitoro hariho umusobateri yatumye kidashika mu gihugu ariko nanone turibaza ukugene uwo musobateri yobazwi n'umukuru w'igihugu kandi akabona yuko ari ibintu biriko birica igihugu ariko uyu musobateri ntamwerekane ngo aje ahabona maze ahanwe ikinyoma giteye ubwoba igitoro kiraza kikanyuruzwa muri Sopebu aho nta muntu yafashwe nta muntu yanywe Ndayishimiye biboneka yuko yatubeshe bimwe biboneka ikinyoma dufise abarwizatunga batwara amahera y'agaciro muga ntibazana igitoro aho ntawafashwe ntawafunzwe kandi abo arabazi ikinyoma kabutindi kadundura ngo turahiriwe kubera imiduga ari myinshi niyo mpamvu duhiga igitoro tukakibura imiduga yacu irasumvye iyo mu gihugu cibaye c'u Rwanda Kongo Kenya Uganda twagwijije imiduga gusumba ibihugu vyo mu karere niyo mpamvu twabuze igitoro ni ibinyoma bikomeye cane Neva yaragiye aradushiramwo ikinyoma ubu ngo turashoye ubutare igitoro kigiye kuba rya nawe ariko amaso araheze mu kirere ikinyoma oya nimwihangane muzoronka igitoro nitwashora amavoka ikinyoma ubu twamaze kumenyaho ingorane y'igitoro iri ubu turagiye kuyikemura vuba ahangaha igitoro kigiye kuba nywa nawe nga mu gihugu c'u Burundi ngivyo ibinyoma biteye isoni n'ubwoba Ndayishimiye yagiye aratubesha na twebwe muri CNDD FDD twarumiwe aho niho abahinga bahera bavuga ko Neva atabushobozi afise bwo kuyobora igihugu bagaherako bavuga ko hamwe abarundi borahira bakemera ko Neva asubira kuronka iyindi manda y'imyaka 7 igihugu kizogwa mu manka ikomeye cane kurusha iyo caguyemwo kuva mu mwaka w'2020 burya iyo mukuru w'igihugu akiri mushasha muri ayo mabanga niho abanyagihugu benshi baba bamwiteze ko umusaruro mwinshi ariko kuri Neva vyaratunguranye mu kiringo ciwe ca mbere niho twabonye ko igihugu kiguye mu manka ikindi abahinga bavuga bemeza ko Neva abatwara azoba yihutishije umugambi wo gusenyura burundu CNDD FDD utazokongera kugaruka
Ikibabaje gusumba nuko b'abanyamigambwe bari bivumbuye yaraye yabahaye inzoga baranywa baratamba abarihira n'amahera yo kuja mu matora, nukuvuga kuriha muri seni, none baraye bamwegereye kumuherekeza. Amakuru twaronse nuko buri umwe wese yagiye aramuha imiliyoni 200, zimwe zikaja kuri konte muri BRB, izindi akazifata mu ntoki. Ivyo ngivyo coba ari igiturire gikomeye cane. Twajeje kumenya yuko Neva yajeje gutanga, mu gihe amakuru twe muri CNDD FDD dufise ruko Perezida Evariste Ndayishimiye yoba arigennye kugira ngo abe umukandida wa CNDD FDD mu matora yimirije, kuko muri CNDD FDD twariko turakora impinyanyuro ukureba ukugene twaraba uyundi mukandida ashobora gutunganiriza abarundi, kuko Neva biboneka yuko vyamutaye kuw'amazi. Reka tuve kuri iyo nkuru tugaruke kuri za mpinduka zikomeye cane zajeje kuba mu biro vy'umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye. Mu yandi makuru ariko aragarukwako cane muri kano kanya, hari impinduka zikomeye cane zejeje kuba mu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye mu biro bikuru vyiwe. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yateye umukono ku ngingo nshasha yo kugena abategetsi mu biro vy'umukuru w'igihugu kuri uyu wa 19 Rusama umwaka wa 2026. Nasi Ninette Mutoni aragarutse mu biro vy'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Uyo Nasi Ninette Mutoni n'umumenyesha makuru akaba n'umunyapolitike azwi cane mu Burundi, ubu ashizwe mu biro by'itumanako amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Yigeze kandi gukora nk'umunyamabanga mukuru ajejwe amakuru n'itumatumanako mu mugambwe CNDD FDD, azwi nk'umwe mu bagore bakiri bato n'abanyafurika barongoye ibikorwa by'itumanako mu mugambwe uri ku butegetsi imbere yo gushikana imyaka 40. Muri kahise Nasi Ninette Mutoni yarabaye kandi umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe igisata c'itangazamakuru n'itumanaho, ahejeje kugenwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu n'abandi babiri bagiye kumubera icegera ndetse n'umuhanuzi. Kuko amakuru adushekira abivuga, Nasi Ninette Mutoni nyine yagizwe umuvugizi mu biro by'umukuru w'igihugu asubiriye Rosine Girene Gatoni muri ayo mabanga. Colonel Floribert Biyereke yahejeje kuja mu karuhuko k'izabukuru, yagizwe cegera c'umukuru w'ivyo biro nyine, mu gihe tubibutse yuko Colonel Floribert Biyereke yigeze kuba umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi. Sebastien Ntahongendera nawe nyine yagizwe umuhanuzi mu biro vy'umukuru w'igihugu. Mu yandi makuru kari twababwiye yuko tuza kugaruka ku bijanye n'ibiriko biravugwa mu nama nshingamateka, cane cane ku gasho bivugwa yuko kari ku biro vy'inama nshingamateka ka Giras Daniel Ndabirabe. Bamwe n'abandi babona yuko ngo bari bagowe kuba ku gasho abategetsi bamwe n'abandi batakazi kandi gakorerwamwo amabi atagira izina, kuko twari twabibabwiye Giras Daniel Ndabirabe yoba afise agasho mu nama nshingamateka. Amwe mu masoko yacu mu nama nshingamateka yemeje ko hariyo agasho katazwi n'amategeko. Ayo masoko avuga ko kano gasho kari muri kontineri iri inyuma y'ibiro by'umunyamabanga mukuru w'inama nshingamateka Secrétaire Général. Aya masoko yemeza ko hari abantu bakunze gufatwa mw'ijoro bakajanwa muri ako gasho, bamwe baba bajanwa mu nyuma mu
busho bw'iperereza canke muri cave iri kuri permanence nationale ya CNDD-FDD. Gerard Daniel Ndabirabe asanzwe afise abamukikuje barimwo abazwi mu mabi akomeye harimwo kunyuruza abantu bakaburwa irengero ryabo. Akarorero ni umupolisi agendanira umukuru w'inama nshingamateka officier d'ordonnance Jereme Tangishaka azwi mu mabi yo kunyuruza abantu yakoze mu gihe yatwara iperereza mu ntara ya Bubanza. Germaine Tangishaka ntarigera avuga iyo yashize abo yanyuruje. Hari abandi bavugwa Ndabirabe boba bigamba ingene barara barafata abantu. Shadia Mukaremera, ubwo mwaratohoje neza ko umukozi wa CNIDH Shadia Mukaremera atoba yaraciye muri ako gasho ko mu nama nshingamateka? Ico nico kibazo twabajijwe n'umwe mu bakozi bo mu nama nshingamateka, ariko nta nyishu dufise kuri ico kibazo. Shadia Mukaremera yanyurujwe mu gatondo ko wa 25 z'ukwezi kwa kabiri mwaka 2026 mu gihe yari mu nzira aja mu mirimo yiwe ya minsi yose. Yanyurujwe ahejeje kwitaba telefoni y'umunyamabanga mukuru wa CNIDH Chantal Bakamiza yamubwira ko ashaka kumuhitana ngo amujane ku kazi. Icatangaje n'ingene uwo mukoresha wiwe atigeze akurikirana uwo munsi ingene Shadia atatonze ku kazi. Chantal Bakamiza ari mu begereye cane Giras Ndabirabe. Mu vyo Shadia Mukaremera yoba yarazize harimwo ko yiketswe ko akorana na Sixtevigne Nimuraba yahoze arongoye CNIDH mu gihe hari amabanga yari abitse avugwamwo Giras Daniel Ndabirabe n'umwe mu ndongozi za CNIDH. Kuva anyurujwe Shadia Mukaremera ntarigera asubira kuboneka, amezi agiye kuba 3. None Giras Daniel Ndabirabe ivyo yoba ariko arakora ngo bubasha yoba abukura kuki? Bamwe mu bashinga amateka baravuga yuko ivyako gasho babizi kandi babona yuko ari akamaramaza kubona umukuru w'inama nshingamateka agira agasho kiwe muri permanence ya CNDD-FDD, bakagira kandi mu biro bikuru vy'iperereza, bakagira kandi mu gisirikare. Nuko ibintu biboneka yuko bwa mu gihugu c'u Burundi ibiriko bihabera ari akamwana wa mama. Reka bari ngaha duce dusozera yaragize ko reka aragaruka ko cane irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tubibutsa yuko amakuru yacu arakagaruka kandi kanya muraza gukurikira n'andi makuru akomeye cane ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibe vyiza nivyo ndabipfurije.